wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Usomye mu gutangura canke mu itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 28 ntasinda hasoma, ariko Imana yaraje irabwira Adamu na Eva, iravuga ngo tureme umuntu hasa natwe. Ariko Imana imaze kubarema, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igira gute? Imana iragira gute? Irabahezagira. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi muri kino gitondo tuza kurangiza igikorane cacu, ndaza gusaba abakozi b'Imana hano hantu, ndaza gusaba n'abantu bamwe bamfashe. Uno munsi turashaka kubahezagira. Haleluya. Uno munsi ntidushaka gusenga, dushaka gutanga umugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndarangiza ndakivuga ko neza ngo cumvikane, ariko kandi wihangane, ariko kandi turagomba gutegeka hejuru y'ubuzima bwawe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Imana irabwira Adamu, irabwira Adamu na Eva, irabwira ati mugire gute? Murondoke, mugire gute? Mugwire, mugire gute? Mugize gute? Mwuzure isi kandi mugende muganze ibintu vyose. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo Imana yaduhaye uyu mwaka, ndagomba kugira ngo turisobanukirwe neza, nico gituma bisaba kugenda dusobanura ngo twumve neza uburemere canke ico risobanura. Aya majambo yose Imana imaze guhezagira Adamu na Eva, ikintu ca mbere nshaka kuvuga ndengana nuko kugwira no kurondoka no gutegeka isi canke kugira influence nk'abantu b'Imana canke kuganza no kudomina, ndagomba kubabwira yuko uburyo Imana yabivuzemo ntiyabivuze nka proposition canke nka suggestion. Imana ntiyabivuze nk'ibintu iri kiringinga canke isaba, ariko Imana yaragize gute? Yarategetse. Muri kino gitondo ndagomba kubabwira ngo Imana ibategetse kugwira. Haleluya. Inshingano canke responsabilité zo kugwira ni itegeko Imana yashize ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusaba Imana ngo igwize ibyacu canke tugwize, ntitubisaba nk'abayinginga ngo Mana ngo ndakwinginze nk'abasegereza, no. Ahubwo Imana tutaratangura no kugira iryo sengesho, Imana yategetse ko tugwira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana yategetse ubuzima bwawe, nico wavukiye, nico wahamagariwe, nico waremewe, ikikurimo cyose kigomba kugwira. Yesu ashimwe cyane. Ico Imana cyose yagushizemo ari gitoya kigomba kugwira, kigomba kugwira, kigomba kugwira, kigomba kugwira. Yesu ashimwe cyane. Ubwenge bwawe bugomba kugwira, potentiel yawe igomba kugwira, inkomezi zawe zigomba kugwira, impinduka uzana igomba kugwira, ivyo ukora byose bigomba kugwira, aho ugeza kubera umugisha abantu bigomba kugwira. Ikintu cyose cawe Imana yavuze ngo genda mugwire. Yesu ashimwe cyane. Rero iri jambo abantu baragitiranya gatoya n'ijambo rya mbere Imana yabwiye Adamu, yamubwiye ngo murondoke. Yesu ashimwe cyane. Imana ivuze ngo murondoke ni kugira gute? Ni kuvyara, mugende muvyare. Haleluya. Mugende muvyara abana mu buryo bw'umubiri, mugende murondoke, kuko bari abantu ba mbere Imana iremye, kandi Imana yagomba kugwiza abantu ku mugabane wose w'isi. Uno munsi isi iruzuye abantu imiliyari 7. Uravyumva? Ni kuvuga ngo ico Imana ategetse Adamu na Eva carakoretse. Haleluya. Mugende mugire gute? Murondoke. Iri jambo rero nshaka kurihagarara ko iri jambo nirihagaze cyane ku bintu byo kurondoka. Twumvise kwimultiplier, kenshi turagira confusion n'amajambo ari muri kategori canke mu bwoko bumwe bw'amajambo, kuko yose arimo kugwira, arimo gukwira hose mu isi. Ariko kandi ndashaka guhagarara cyane muri uyu mwaka kuri iri jambo rivuga kugwira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iri jambo kugwira ndarigiriye ko mu nsobanuro yaryo, iyo Imana ivuze ngo mugwire, ni ukuvuga ngo ibikurimo birongerekana. Reka ndabivuge gutya. Mu Gafaransa keza muramuvuga ijambo ryitwa épanouissement. Undashaka ko abana banje baba épanoui. Nanje ngo sindi épanoui mu kazi karimo, ngo sindi épanoui kwagukirwa. Yesu ashimwe cyane. Iyo ijambo ry'Imana rivuze kugwira, rivuga ngo umviriza, iyo umuntu ari karagira imyimenyerezo y'umubiri, aragwira mu buryo bw'umubiri, agakomera n'amagara yiwe akagwira. Ni ukuvuga ngo imyimenyerezo y'umubiri hari ikintu yongerereza ku magara yacu ko yari asanzwe ameze, hariho akandi, hariho inyongezo. Siko abantu b'Imana
bisobanura ngo kugwira rero ni ijambo risobanura, uravyumva, kuva mu rugezo ruto rw'ibintu ukuntu byari biri bikagera mu rugezo runini. Yesu ashimwe cyane. Amavuta Imana yagusize arashobora kugwira. Yesu ashimwe cyane. Ingabire Imana yaguhaye irashobora kugwira. Yesu ashimwe cyane. Ikiganza ciza Imana yaguhaye kirashobora kugwira. Haleluya. Influence Imana yashize mu buzima bwawe irashobora kugwira igashika ku bantu benshi. Haleluya. Umugisha ubereye umuryango wawe urashobora kugwira. Yesu ashimwe cyane. Impinduka uzana ahantu irashobora kugwira. Amina. Amagara yawe arashobora kugwira gute? Arashobora kugwira. Haleluya. Ubushobozi bwawe burashobora gute? Burashobora kugwira. Ubukerebutsi bwawe bwo gukora ibintu birashobora kugwira. Ikintu cacu cose nkuko tugenda mu ishuri bakatwigisha ubwenge bwacu bukagwira. Ibintu byose Imana yadushizemwo ari mu buryo bw'impwemo, ari mu buryo bw'umubiri, canke ari mu buryo bw'ubwenge no gutahura. Ivyo Imana byose yari yarahaye Adamu, yaravuze ngo nibigire gute? Bigwire. Amen. Amen. Bwira rero umuntu mucaye uti kugwira rero bisobanura ngo kuba mukuru. Haleluya. Mubwira uti ni kuba mukuru. Uravyumva? Ni kuvuga ngo ukaruta uko wari usanzwe umeze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ukaba mukuru. Imana ibagira imfura mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ushobora kuba umuhererezi nka Yosefu ariko nikibuza iyo Imana yazanye ijambo urashobora kuba mukuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ube mukuru. Reka nakubwire, hari ijambo mu Gifaransa babyita grandeur. Iyo umuntu ari karagwira mu nsobanuro y'igiheburayo iri jambo kugwira, Imana yategetse Adamu na Eva kugira ngo bacike bongererezeke mu gukuzwa. Siko? Haleluya. Ikindi ni ukwagukirwa. Haleluya. Iyo umuntu yagwiriye aragukirwa. Iyo tuvuze ngo umuntu aragukiwe ni ukuvuga ngo intambamyi zamuvuye hafi ariko aragukiwe. Ugutegeka kwiwe kuragukiwe, ugukora kwiwe harimo kwagukirwa, nta kuvyigana, nta gusunikana, nta kugira gute, ariko kandi Imana yagushize au large. Haleluya. Murikwa ko Bibiliya ivuga ngo Uhoraho yanshize ahagize gute? Ahiyaguye. Ayo se n'amajambo mu nsobanuro y'igiheburayo asobanura kwagukirwa. Haleluya. Canke asobanura kugwira. Ndashaka uvugira ijambo uti ndaguka muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Mu bikorwa vyawe uti ndaguka. Haleluya. Mu bikorwa vyawe uragira gute? Mu ruvyaro rwawe, mu munezero wawe, muri entreprise zawe, mu migambi yawe, mu muryango wawe, mu magara yawe, kwagukirwa. Haleluya. Ico bacita kugwira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi kintu bisobanura aho Imana yabwiye ngo nimugwire, uravyumva? Iri jambo kandi rirasura rigasobanura amagara meza. Yesu ashimwe cyane. Kimwe mu bintu Imana yambwiye gusengera no munsi aho tuza kurangiza, ndashaka no munsi tubahezagira kugwanya ikintu cyose citwa ingwara ziguma zigaruka mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Imana iguhe umugisha w'amagara meza. Haleluya. Imana yagure sante yawe, Imana yagure amagara yawe, Imana yagure ukumerewe. Haleluya. Mu mubiri wawe ube umuntu atekanye. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikindi bisobanura kwagukirwa canke kuba multiplier ni ikintu citwa, ni ijambo rivuga kuba umuntu abantu badashobora kwirengagiza. Sinzi kuvyumva. Imana ibagire abantu bari considerable. Narabivuze ro premier. Iyo Imana yakwaguye nta muntu atakumenya. Haleluya. Iyo Imana yakwaguye nta muntu atagusonera. Kenshi abantu ntibadusonera kubera ivyo dufise batazi. Abantu kenshi badusonera kubera ico dushitseko. Siko abantu b'Imana. Siko abantu b'Imana. Washobora kuba ufise ubutunzi bwinshi, ufise n'ibintu byinshi vyiza, ukavuga ati vy'ukuri jenda umugisha. Ariko kandi abantu ntibakubone kandi bakaguca ko bakarengana. Ariko hari igihe Imana ikwagura abantu bakakubona, ukabona yuko n'ingene bariko barakubona, ntibabonye bwa butunzi bwawe bunyegejwe, ariko babonye ibigaragara Imana yashize mu buzima bwawe. Haleluya. Imana ibagire muri no mwaka gucika abantu bari considerable. Haleluya. Imana ibahe iteka kandi Imana ibahe ijambo, Imana ibahe kuvuga ibintu bigakoreka, Imana ibahe kubahwa. Haleluya. Imana ibakureka gakengegwe kose nkuko yagakuye ko abantu igirugari bakamenyekana nk'abantu b'Imana. Imana igire gute? Imana ibikore mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ico ndangiriza ko canke ica avant dernier, Imana ikujije umuntu, iyo Imana ihaye promotion umuntu iba yamwaguye, aba yimultiplie. Haleluya. Amen. Imana
iguhe promotion mu buzima bwawe. Haleluya. Imana igutware ku yindi ngazi mu byo ukora byose. Haleluya. Imana igushire mu rundi rugezo mu bikorwa byawe bya misi yose. Amen. Ico ndangiriza ko iri shengero umurongo wacu wa Bibiliya umwe mu mirongo duhagaze ko no murongo wa Yohani 10:10 avuga ngo Yesu yaraserutse kugira ngo ahe bavyumva aduhe ubuzima kandi ubuzima bw'iki bw'umusesekara. Ubuzima bugize gute mu kirundi ciza busagutse. Haleluya. Amina. Ndabivuge gutya Imana igusagure. Amen. Haleluya. Imana yaravyivuge yonyene ntishaka kuduha ibikwiye gusa. Haleluya. Akigomba kuduha umusesekara. Haleluya. Amen. Iri jambo abondance nukuvuga ngo nukunengesera kw'Imana mu buzima bwacu aho twisanga mu byacu byose tumerewe neza kandi tuguwe neza. Haleluya. Amen. Imana iguhe ubuzima busesekaye kandi ubuzima busagutse mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana igwize bito vyawe, Imana igwize ivy'intango vyawe, ariko kandi iza n'umusesekara. Ico nanse mu izina rya Yesu Kristo ni soustraction ya Satani, ni ikimenyetso ca moins ca Satani ndagisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana baze baguke mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana baze baguke mu gutahura ubwenge bw'ingene bakora. Hari ibintu vyakunaniye gukora mu mwaka uheze, hari ibintu vyakugoye mu mwaka uheze, ariko Imana yanje yongerereze kapasite zawe. Haleluya. Imana yongerereze ukwihangana kwawe. Haleluya. Imana yongerereze ubukerebutsi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikongerereze abo mukorana bazima. Haleluya. Ebana, Imana iguconnecte n'ibintu bizima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Okay, abami ba mbere igice ca 17 guhera ku murongo wa kabiri. Abizi bantu b'Imana, uno munsi muri kino gitondo uyu murongo niwo twarahagaze ko ndaza kurangiriza ku murongo wo muri Mariko. Ariko kandi ndagomba uno munsi guhagarara kuri iki kintu murabasangwa murabo ngaha mu ishengero. Ariko kandi ngenda babwire muri urugendo rw'umwaka dutanguye ngomba nkangurira imitima yanyu kuko kugwira ni ibintu Imana idusaba nk'itegeko kuko tugomba kugwira. Ariko asanga Imana idutegeka kugwira nuko bishoboka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni bande bizera ko bishoboka? Haleluya. Birashoboka. Rero nibikira ibintu twingingira Imana, ariko Imana yarabikoze. Haleluya. Ariko kandi uno munsi ndagomba guhamagarira imitima yanyu canke kubakangurira ku kintu citwa kugira umutima woroshe, kugira umutima uri sensible, kugira umutima wakira, kugira umutima uri receptive, kugira umutima wihuta kwakira. Paulo yarabivuze neza aravuga ngo bavyumva mwakirana ubugwaneza ijambo ryabibwe muri mwebwe, mwakirana ubugwaneza la parole qui a été plantée en vous. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo ribibwa mu buzima bwacu kandi ngenda babwira ikintu gitangaje mugomba kumenya. Ngenda babwirega abantu b'Imana ngo mu bitangaza byose vy'Imana igihe cyose ijambo riribanzira ico Imana igiye gukora. Haleluya. Iyo Imana igomba gukora ikintu itanga ijambo. Haleluya. Iyo Imana igiye gukora ikintu irekura ijambo. Haleluya. Ariko kandi ngira mpagarare ku kintu c'abasokuruza bacu wo kwizera. Abantu bahambaye bizeye bagakoreshwa ibihambaye. Abantu bazanye impinduka zidasanzwe mu isi. Abantu dusoma muri Bibiliya tukiga bakadutangaza. Hari ikintu kimwe bose bahurirako nuko bacitse abantu ubaravye ari abantu igihe cyose ijambo ry'Imana ryavuze bararyakiriye. Haleluya. 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 Kwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Kubera iki? Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere ijambo yarari hehe? Yariho. Rero ijambo riza imbere iminsi yose. La parole précède toujours l'action. Yesu ashimwe cyane. Gihe cyose ijambo ry'Imana riritangira ico Imana igiye gukora. Amen. Amina. Reka mvuge gutya. Bibiliya itubwiye ngo Eliya amaze guhagarika imvura vyamaze imyaka 3. Ariko imyaka 3 n'inusu itarahera ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ibwira Eliya yambwa atigenda ku mugezi w'Ikereti. Aho onya ujya mugezi niwo nzoguhera kwa amazi. Kuko murabizi yuko imvura yavuyeho ikintu ca mbere gikama n'amazi. Kandi imvura yavuyeho murazi yuko ikintu ca mbere kibura haraburaho productivity, haraburaho umwimbu.
rero muri uko guhagarika kw'imvura hatanguye kuza ibiza. Hari ikintu kintangaza, Eliya niwe yategetse ko imvura ihagarara, Imana imushizemwo iryo shari. Ijambo nzohagarara ko cane muri uno mwaka riri munsi canke novuga nti supwa canke akajambo ko munsi kazoguma kaza. Uyu mwaka ndabipfurije ngo mugire ishaka ry'ivy'Imana. Haleluya. Uyu mwaka ndabipfurije ngo mugire ishaka y'inzu y'Imana. Haleluya. Uyu mwaka ndabipfurije ngo muhindure strategie, ariko kandi ikintu cose c'Imana mugishire ku mutima wanyu. Namwe muzombwira aho muzogeza kugwira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Rero ikintu cantangaje ni gute na Eliya vrema uwavugishijwe nawe ariko arasubisa, ariko araca mu nzara. Bibiri bivuga ngo ajyama ku kagezi, Imana imukorera igitangaza, ikaza kumugaburira n'ibikona bikamuzanira umutsima n'inyama. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe kibi Imana igaburira umuntu wayo. Haleluya. Sinzi 2013 ukuntu yabaye, ariko navuga ngo mu gihe kibi ndabizi neza ko abonye ibitangaza vy'Imana. Haleluya. Hari igihe tubona Imana tukayimenyera mu bihe bibi kurusha uko tuyimenyera mu musesekara. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma ndayishimira no ku bihe bibi by'ubuzima bwacu. Haleluya. Kuko niho tubonera ibitangaza vyinshi. Haleluya. Uyu mugabo rero kakagezi kamugaburira karakama. Siko? Gakamye Imana iramugaruka kubugira kabiri. Kuko aho yari kiramugaburirira imfungurwa zari ziheze, Imana imuzanira ijambo rya saison. Imana imuzanira ijambo rishasha rijanye n'igihe ciwe. Yesu ashimwe cyane. Imana izanye iryo jambo iramubwira ati Eliya, nategetse umupfakazi w'Izerefati, nategetse umugore w'umupfakazi w'Izerefati yuko ari wagiye kuzokugaburira. Imana ivuze ngo namutegetse. Haleluya. Imana ivuze ngo nagize gute? Namutegetse. Eliya yakira iryo jambo, ava kuri ako kagezi ko atamazi yari akihari, agenda atumbereye ku gisagara, agenda muri uwo muji w'Izerefati. Ashitse Izerefati ahasanga umugore hanze, barabwirana ngo Bwana asifiwe sana. Bamaze kubwirana Bwana asifiwe sana, Eliya amusanga ariko aratora inkwi. Eliya aravuga ati iki ni gitangaza. Uyu mugore ategezwa ko afise ibintu vyinshi, kuko raba Imana yamundungitseko, ariko ari mu bantu bake bariko baratora inkwi bagiye guteka. Bisobanura ko aho Imana yandungitse ari heza. Haleluya. Amen. Ariko Eliya atanguye kuganira n'uyu mugore, Eliya yarabaye diplomate, ntiyabaye directe, ariko yarakoze kweri mu kirundi c'iwacu. Uravyumva? Arabwira ati mama, makwa amazi, nzanira amazi. Bibivuga ngo mama aragenda agira gute? Amuzanira. Uravyumva? Akigenda kumuzanira amazi. Haleluya. Eliya acamubwira ati mama, utarashika kure, reka ngire ko kukurana ni kure. Uravyumva? Ibintu by'amataxi velo, hama ngo nze gusubira kandi kukurungikayo. Utaranzanira amazi, unzanire n'utwo kujya mfungure, ndashonje. Umugore acavuga ati usibifanye birefu. Uravyumva? Ntubigire birebire. Sivyo? Wansavye amazi, siko? Ubonye ngiye kuyakuzana. Nibaze ko ngiye kuzana amazi, nibaze n'umutima mwiza tu. Ariko kandi ntusabe vyinshi, kuko ni amazi ndakuzana ko ntusabe byo gufungura. Sivyo? Aramubwira ati mukozi w'Imana, ntubandanye list. Jewe nta byo kujya mfise, nsigaranya agafu gake n'utuvuta duke. Ibi bikorwa byo gutora inkwi ndiko ndakora. Haleluya. Ngira ntora inkwi ngende ncumbe je n'umwana wanje. Amen. Sinibaza ko ari abantu benshi ngaho no musi muri kino gitondo mumerewe nk'uyu mugore. Haleluya. Ako nimba unamerewe nkawe, nawe ndakuzanira ijambo muri kino gitondo. Ati ngiye gucumba je n'umwana wanje, turaza gufungura, duhejeje gufungura duce dupfa. Amen. Naravuze itariki ya mbere ni gakubona abantu bafise orere n'amasaha yabo yo gupfirako. Haleluya. Ariko uyu mugore yarazi ko aza gupfa ahejeje kugira gute, siko? Ariko kandi ndashaka ndabasomere umurongo uri ngaha nyene mu gice ca 18 verset 5. Aha nyene mu bami mwari muri murongo wa 18, kugira ngo mumenye ingene iki gihugu cari kimerewe. Ku murongo wa 18 mu gice ca 18 umurongo wa mbere. Hashize igihe kirekire ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya. Hari mu mwaka ugira gatatu inzara iteye nyuma y'imyaka 3. Ritigenda wiyereke Ahabu, nanje nzokurekurira imvura ku isi. Nuko Eliya aragenda ngo aje kwiyereka Ahabu. Ico gihe kigoyi cari cinshi cane i Samariya, kandi Ahabu yarahamagaye Obadiya umubwiriza wiwe. Kandi Obadiya uwo yama yubaha Uhoraho cane. Ushime
aho Yezebeli yahonya abavugishwa buhoraho, Obadiya yahitanye abavugishwa 100, arabanyegeza 50, uravyumva, 50 mwisenga rimwe, iyindi 50 murindi, abagaburira ivyo kurya n'amazi. Maze Ahabu abarira Obadiya ati, genda ugendura igihugu cose, ahantu hose hari amariba y'amazi no ku myonga yose, kumbure twobonayo uturembo two gukiza amafarasi n'inyumbu, kugira ngo binage ntitubure vyose. Haleluya, amen. Mu gihugu vrema hari inzara, kugeza naho umwami yari asanzwe afise logistique yiwe. Murazi yuko umwami afise intendance, ariko uyu munsi umwami yabwiye Obadiya ati, fata inzira imwe uje kurondera ivyo gufungura, nanje mfate iyindi nzira, tugende kuraba yuko basi hoba hakiriho n'ahantu hari ubwatsi buke, hoba hakiriho rero n'ikintu coba kimera, kuko haraheze imyaka 3 atamvurirwa. Ivyo sinzi ko mwe murabibona, je navyo ndabona. Ariko kandi ibintu byari bimeze nabi Samariya, n'umwami ubwiwe no ku kirimba hari inzara, amafarasi yabatabara mu ntambara yari karicwa n'inzara, ibintu byari bimeze nabi cyane. Haleluya, amina. Ariko kandi igituma navuze uno munsi kugira ngo ducike abantu Gukorwako canke bari sensible ku cijambo ry'Imana rivuga, baryakira bakaryizera hama bakaritambukirako, nuko mbona yuko muri iki gihugu naho ibintu byari bimeze nabi, ndabona yuko hariho exception. Haleluya, haleluya. Hari inzara ariko hariho exception mu nzu y'umuntu w'Imana. Haleluya, haleluya. Reka mvuge iki kintu, umuntu w'Imana ugomba kwizera yuko mu buzima bwawe hagomba kubaho exception. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Iyo abandi bidoga, iyo abandi bavuma iminsi yo kuvuka, iyo abandi bavuma imyaka, igituma twe tuza tugatazira kandi dufise ingorane, nuko turi hanga riri exceptionnel. Turi abantu b'umwihariko. Bibiri ivuga ngo turi hanga ryatoranijwe, turi abantu bashizwe iruhande. Igihe wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uri umuntu atari mu gitigiri c'abandi. No kuri ndashaka gufata gome muri kino gitondo ngo utahure no munsi muri kino gitondo utijende umuntu adasanzwe. Haleluya. Ikindi cyose wishirako canke wigereranya, nimba wiyita umuhutu, nimba wiyita umututsi, nimba wiyita umunyakarama, nimba wiyita umunyantuzenya, nimba wiyita umunuzenya, nta kintu na kimwe no munsi nkeneye kwiyita atari kwiyita umwana w'isumba vyose. Aho ku buzima bwacu exception y'Imana yahinduye la loi naturelle. Ahinge n'ivyo abandi bigenda siko ivyacu bikwiye kugenda. Haleluya. Igihe hari kigoyi hakaba inzara, igihe abandi bariko baricwa n'inzara bagatangura amapratike mabi, ico gihe Imana yari kiritwararika Eliya ikamuzanira ibikona bikamugaburira, bikamuzanira inyama, bikamuzanira imikate. Nta muntu yari bwagaburirwe n'ibikona, ariko uw'Imana yashize ko exception. Uw'Imana yagize udasanzwe, n'igihe kibica abandi izokwama imugenderera imugaburire. Yesu ashimwe cyane. Si ivyo gusa, hari abavugishwa 50 bari baranyegejwe mu kibuye ahantu. Abo 50 igihe cose Obadiya yamaze akabagaburira, akabazanira inyama, akabazanira amazi, bobo bagahaga. Igihe mu kindi gihugu abantu bose bariko barapfa, kuko bari abantu bafise ijambo ry'Imana mu kanwa kabo. Haleluya. Abavugishwa 100 barafunguye, Eliya yarafunguye. Umugore w'umupfakazi ageze ku tuntu twanyuma agiye gupfa, nawe ijambo ry'Imana riramushitseko, kuko ari ijambo ry'Imana rishitse niryo rishiraho exception. Ari ijambo ry'Imana rishitse niryo ritegeka uguhinduka, cyangwa niryo ritegeka nouveauté, niryo ritegeka ingene ivyawe bigiye kugenda. Harabazigamwe kuko batiyanduje, ariko n'uyu mugore w'umupfakazi ndamubona ariko aragendererwa n'Imana buhoro buhoro. Ndabona Imana iriko iramukorera igitangaza, ndabona Imana iriko iramuzako, ndabona agiye gupfa, ariko ndabona Imana ibwira Eliya ati, hari umugore atagiye gupfa, ari muri gahunda zo gupfa, ariko kandi amutegetse kugutunga gushika imvura izosubire kugwa. Haleluya, 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 amina. Nimba wumvura umuntu udasanzwe utuze ukuboko kwawe uti yes. Haleluya. Bantu b'Imana, situation na circonstances zirashobora kuba mbi, ariko ikintu nize kandi natahuye, ijambo ry'Imana rirashiraho ubudasa. Ijambo ry'Imana rirashobora kunzigamira ahantu. Uravyumva, ivyari kumpitana ntibimpitane
kuko naryumiyeko. Nico gituma arariturungikira kugira ngo turyizere. Abanza kuriduha kugira ngo twizere. Muri kino gitondo ndasenga muhemu yera ngo wizere. Haleluya. Amen. Washaka kuba hari n'utugorana umaze iminsi ubona muri aya matariki ya mbere yo gutangura umwaka. Ariko kandi wibuke ko ijambo ryaje imbere yuko uravyumva ubona n'ivyo bibazo vya 2 na 3 na 4. Ariko kandi wumire kuco wumvise. Uvuze uti ivyo ndiko ndabona bisuko, ariko ico numvise. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Reka nababwire abantu b'Imana, urumviriza, ukumva kwama kwitangira kubona. Ukumva vyamabiza ubwa mbere yico ngiye kubona. Uyu mwaka urangira narumvise Imana imbwira ngo ngiye kugwiza. Haleluya. Haleluya. Ivyo naravyumvise kandi point est très à la ligne. Nivyo mpagazeko. Naho twogira inama ukambwira ingorane zihari. Nanje nakubwira ni ego zirahari ndazibona. Ariko narumvise kandi ico numvise ndashaka no kukibona. Haleluya. Reka nakubwire kwizera ni gihe ufata ico Imana ivuga ukakigwanisha icamaso ariko arabona. Ukwizera ni gihe ufata ico Imana yaguhaye ukagifata nk'ukuri kurusha ukuri kw'ivyo uri kurabona. Gushika ivyo uri kurabona bizimangana kuko ukuri atari ivyo tubona, ariko ukuri nico yavuze, kuko we ashobora guteramira ico yavuze. Haleluya. Amina. Oh, haleluya. Niba nde banezerewe muri kino gitondo. Haleluya. Sinzi ngene 2014 nta bintu byinshi Imana yambwiye canke yanyeretse kuri uyu mwaka. Narawusenge, narawurondeye, ariko Imana yampaye ijambo kandi rirankwiye ryonyene. Haleluya. Uyu mugore arabwira Eliya ati chef, wowe ntungore, ntuntume ibyo kurya, tugira dupfe. Haleluya. Igituma navuze ngo umutima wanyu muri uyu mwaka Imana woroshe, nuko mugiye guhura n'abantu bazobabwira ijambo ry'Imana. Natwe turiko turababwira ijambo ry'Imana, ariko hari amajambo y'ubuvugishwa agiye kuza ku buzima bwawe. Hari amajambo Imana igiye kukuzanira ikayazana amwe mu buryo busanzwe canke ikayazana mu buryo utabona mu Imana yavuze. Amwe azoza atamuntu yabanje kujugumira, amwe azoza avuzwe mu buryo buri simple, amwe azovugwa n'indogoba, ayandi azovugwa n'abantu batanakijijwe. Ariko ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana impera abantu b'Imana muri uyu mwaka kugira umutima uri sensible kuco Imana izovuga. Haleluya. Peu importe forme kizozamwo, uko ariko kose kizovugwamwo, ariko ndasenga kugira ngo ico Imana izovuga cose ugira umutima wihuta kucumva. Amen. Uyu mugore ku kivi mu bikorwa vya misi yose, mu makuru yiwe mabi, muri circonstances ziwe zibi. Haleluya. Ariko aratora inkwi. Umuntu w'Imana arashitse, ambwira ati ngaburira mu mama ati ntugoranesha. Amazi turaguha ariko ntitukugaburira. Nivyo dufise d'ailleurs tugira tubijye duce dupfa. Uravyumva je n'umwana wanje ntunabinyibutse, amazi akira ntusubire kongera kandi majambo. Haleluya. Uyu mugore Eliya aramubwira ati mama, reka ndakubwira ikintu kimwe. Imana yanje ntiyihenda, yambwiye ko ari umupfakazi azongaburira kandi wewe twahuye. Ushobora kuba usigaranya agafu gake, ukashobora kuba usigaranya n'amavuta make, ariko umviriza uko hora hagize. Gucyo nyene wagira ubikore. Niko Eliya yamubare. Ati uko nyene wagira ugire, genda ugire gucyo nyene. Genda uteke, ntihagire ico uhindura muri gahunda yawe, genda uteke. Guteka wagira uteke, n'ubu genda uteke. Ariko je insiste, imbere yuko wowe n'umwana wawe mujya, mubanze mungaburire jewe. Muhejeje kungaburira, uravyumva, namwe ntimuza kubura ico mugira gute. Kandi ako karabo karimwo amavuta yawe, nikazopfa gakamye, kandi nako gafu kawe, nikazopfa gaheze. Gushika imisi yose yikiza, igize gute? Iheze. Haleluya. Amen. Igituma uyu mugore anyimpressiona, igituma uyu mugore antangaza. Ndababwire je hari ikintu nize ku bagore, abagore muri special. Nimba wicaye n'umugore cyangwa umukobwa wote muri special. Mwara tuvyaye muri special. Haleluya. Uravyumva? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abagore muri bitangaza si n'abagore muntu gusa, n'ibikoko. Uravyumva? Ibikoko bibi mu ishamba n'ibigore. Ikintu c'ikigore ni dangereux. Tigute kuko sinzi connection Imana yashize mu masantima y'umugore imufatanya n'ikintu yavyaye. N'ibikoko vyo mu ishamba byose biba bibi igihe vyibungenze canke bigifise abana batoye.
niwaja no muri tourism ukagenda i Mombasa cyangwa ukagenda Serengeti cyangwa ukagenda hehe ugiye kuraba ibikoko, ndakwingize niba wabona igikoko cibungenze cyangwa gerekwa kuvyara uzukije kure cyane, kuko biteye ubwoba, bigira amakari, kuko biri très protecteur. Haleluya. Bigira nervosité ikaze iyo hageze uruvyaro. Haleluya. Na umviriza, muranda nabibona, wofumona abana babuze se nukabona abana babuze nyina. Uravyumva? Kuko mama arakuza abana tu. Mama arakuza abana, papa yihuta kurongora. Uravyumva? Kugira ngo bamufashe. Urabona aca completa. Uravyumva? Oh. Yo. Ariko mama we. Umumama nawe musanga ari female, ariko kaza umukunda ukabwa kari wa grave. Niba ashaka no gukundana n'umukobwa afise umwana yivyariye, uzukunda umwana wiwe. Nawe utomukunda cyane wewe, wikundira urya mwana tu. Abona umukunda, atangure kuraba umenye ngo yongwe wa papa wiwe hewe. Atakuranye n'umwe. Ataza bati pastor arankundira umwana. Kandi mama gwe ngo arankundira umwana. Nawe uvuga ko umugabo ari umupagani. Yo, cyangwa bigoye cha. Nuko tebego imunda mubuza gute ntushobora kuko aramukundira umwana. Muri spécial pe. Bavyumva, bafise sens et attachement. Haleluya. Non seulement bafata umwana kiri munda bakagenda buhoro buhoro ako naho yokura nahasaza bamumirako. Haleluya. Iko rero ni munda abiri umugore mupfakazi ba mama bwana zifuwe sana. Ndabiri umugore mupfakazi murazi ngene mumeze mwebwe mwenyene. Umuntu araje abasanze musigaje agafuka nyuma, mufise utuvuta twa nyuma, n'umuntu mutazi ariko yita umukozi w'Imana. Hamakaza kabore ati mama genda uteke jewe ndabanza kujya mwe n'umwana wawe ni après. Iya. Mbwira mu ncanye cyo wewe mugira. Naho yo baramuvugisha. Nimubeshe. Vugisha ukuri. Sha mubarira. Mumwihanikiriza. Mumwishitura. Mumwikumura. Akavuga ngo Imana yavuze canke ntiyavuze. Ariko kandi ikintu kintangaza kuri uyu mugore ni ingene sensibilité yiwe kwijambo ry'Imana yashoboye kurengana emotion. Ni ingene gukorwa kwiwe kwica ijambo rivuze kwabaye ukurenze ibigumbagumba. Ndabipfurije muri uno mwaka ngo ico Imana izobageza ko cose kizoze gifise ubushobozi bwo kuruta ibigumbagumba vyaho. Igihe muzoshira ku munzani ico Imana yavuze, mugashira ku munzani mu rundi ruhande uko mwimvamwo n'ivyo mukunda n'ivyo mumenyereye n'ivyo mwakuriyemwo n'ingene mwabibonye ubwa mbere na mbere, ndabingiza ni mwashira kuri uwo munzani, ndasenga ngo umutima wawe worohe kugeza aho ico Imana ivuze uzokirutisha. Kuko uyu mugore yagira apfe ariko yari imbere ya shwa zibiri. Ico Imana ivuze ndacemera ngaburire uyu mugabo ntazi, ndamugaburira imbere yuko twe twigaburira, bihere ntibigwire hama dupfe, kandi lo comble dupfe tutariye. Canke uravyumva gukora ico Imana ivuze hama ikiza gihitanye igihugu, wewe kigire gute kimusimbe. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti Pasika. Haleluya. Hari kiza, hari urupfu, hari inzara, ariko ijambo ry'Imana rije imbere y'ubuzima bwanje. Igihe cyose ijambo ry'Imana ni Pasika. Ijambo ry'Imana rizana option ikurikira. Aho nari destine gupfa, aho nari destine kweshuwa, aho nari ntumbere kunanirwa, aho ivyanje vyagira bibi nkuko vyabaye kunde, aho ivyanje vyagira bihagarire ngahanya. Iyo rije Bwana sifiwe sana. Ababanyi bose birabahitana, ako je bikandengana. Bakava ngo nikiye kigutandukanya nico yavuze. Bwana sifiwe sana. Vuga semeroti icivuga kigiye gutandukanya ubuzima bwanje n'ubw'abandi. Bisemereye cyane icivuga kigiye gutandukanya ubuzima bwanje n'ubw'abandi. Ico yavuze kigiye gushiraho ubudasa. Ico yavuze kigiye gushiraho exception. Ico yavuze kigiye kumbera inkinzo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen.
Mariko kane haleluya. Urabizi bantu b'Imana, numva ashaka kuvuga ikintu muja muri Mariko kane. Ndashaka kuvuga ngo nimutemera ko ijambo ry'Imana ricika ikintu mwemera kurusha circonstances zanyu, ntaco mugiye kubona. Haleluya. Nico gituma nkuko Apole yabivuze, uyu ni umwaka wo kugwiza kurondera Imana. Uyu ni umwaka wo kugwiza kuba mu nzu y'Imana. Uyu ni umwaka wo kugwiza gusoma ijambo ry'Imana. Uyu ni umwaka wo gutonda mu nzu y'Imana kurusha uko wigeze gutonda ibindi bihe byose. Uyu ni umwaka wo gukorera Imana kurusha uko wigeze kubikora ikindi gihe cyose. Uyu ni umwaka agakorane kose uzokumva ko ivy'Imana, ikintu cyose uzokumva ko ari ic'Imana, ukumva kiri authentique, mucika ibisambo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mucika abantu bashonje, mucika abantu bari prêt kwavala ikintu cyose Imana izanye. Mucika abantu bafise inyota. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Aho muzovuga nka Yosua ati jewe n'inzu yanje tuzokorera Uhoraho. Haleluya. Dutanga uyu mwaka nababwira ngo uyu munsi mugiye kugira ivyemezo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuko amezi ni yatujana tutaragira ivyemezo, hari ibintu bizodusiga. Ariko uyu munsi tugiye kugira gute? Ivyemezo. Haleluya. Mariko kane niho nja kurangiriza. Mark 4. Mariko kane. Abakozi b'Imana, mwese ndabaha mikrofone, mwese abariyumvira umugisha abantu b'Imana. Haleluya. Mwese abariyumvira ijambo aza kuvuga. Haleluya. Kandi Imana iherekeza iryo jambo. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Birashoboka ko hari amajambo menshi Imana yaguhaye. Haleluya. Ariko ntiwayakonsidera, ntiwayaha agaciro. Ariko uyu mwaka ubwira umutima wawe uti ukugarariza kose icyo Imana ivuga birarangiye. Na babandi batunganya inzira zabo n'Imana umwaka ugitangura, namwebwe muvuga ati uyu mwaka ndamatanye n'Imana, akaramata. Yesu ashimwe cyane. Nkuko umugabo n'umugore bacika umwe, nanje n'Imana yanje tugiye kurushiza gucika umwe. Haleluya. Amen. Mark 4, ndahera kuri verset 11. Arabishura ati mwebwe mwahawe ibanga ry'ubwami bw'Imana. Mariko 4:11. Mwebwe mwahawe ibanga ry'ubwami bw'Imana. Ariko abo hanze babarirwa byose mu migani. Haleluya. Amen. Amen. Mbwira mu mico ati wowe wahawe gutahura ibanga ry'ubwami bw'Imana. Les mystères du royaume de Dieu. Mwarahawe gutahura ibanga ry'ubwami bw'Imana. Haleluya. Bavyumva? Ariko abatizera ntibavyumva. Siko? Ngo kuraba barabe yamara ntibavyitegereze. Kumva bavyumve yamara ntibabitahure. Ngo kumbure bohindukira bagahirirwa. Kandi bakagira ute? Bagaharirwa. Amen. Abwira umuntu ati narababariho. Iba yita consequence ya repentance no kwakirwa nk'igihe wagira imbabazi, kuko muzoraba kandi muzokumva. Muzokumva kandi muzotahura. Ariko abandi bazokumva nk'ibi muri ko murumva ntibavyumve. Bazoraba ariko ntibazobona. Ariko mwe mwahawe ibanga ryo gutahura les mystères du royaume de Dieu. Amen. 13. Kandi arababaza ati ntimuzi uwo mugani? None imigani yose muzoyitahura mute? Umubivyi abiba ijambo ry'Imana, abiri iruhande y'inzira aho iryo jambo ribibwa. Iyo bahejeje kumva, Satani acaza uwo mwanya akabakura mu iryo jambo ryabibwe muri bo. Naba nuko nibo babibwe ku rutare. Iyo bumvise iryo jambo baca baryakirana umunezero. Ntibagire imizi muri bo, ariko bagahagarara umwanya muto. Maze iyo badutswe ko n'amarushwa n'akadenderezo bazira iryo jambo, bica bigira gute? Bibagwisha. Abandi nibo babibwe mu mahwa. Abo nibo bumva iryo jambo, maze umwitwarariko w'ivy'isi n'uruhendo rw'ubutunzi no kwipfuza ibindi, iyo bibinjiyemwo binyoha iryo jambo, ça étouffe la parole. Rikaba irigize gute? Ikirumbirane. Ababibwe mu ivu ryiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera. Bagahunda impeke, umwe 30, uwundi 60, uwundi 100, bityo bityo. Haleluya. Amen.
kugira ngo sinibagiriye izi kategori z'aba bantu muraza kumfasha kubibuka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bantu b'Imana, kuri bonane navuze iki kintu ngenda gisubiremo nsobanura ibi bintu. Mu buzima bwa misi yose duhora twumva mu maradiyo abantu ba ruguru bavuga ngo izi mbuto baduhaye uyu mwaka ni ubwoko bubi bw'imbuto, izi nizigwira, izi nizigira gutya, igihe twazigira ari abantu nta n'umwe yasoromye uyu mwaka, ni ubwoko bubi. Ariko baratwemereye yuko bagiye kuduha izindi mbuto z'ubwoko bushasha za proje. Hari imbuto bahora batanga hiyo mu mirima zikaba ubwoko bubi bw'imbuto, ko kumbure n'imbuto zo muri Brazil canke muri Argentine zitajanye na environnement, zitajanye n'ubutaka bwacu ngaha i Burundi, uravyumva, canke zitajanye na climat iri tropical, sivyo? Imbuto ukazizana mwozana gutera amapome ngaha niyo mera nk'uko amera i Buraya, sivyo? Mukatera ngaha mu gipango ca Life Center niyo mera. Ariko kandi hari ikintu kintangaza, imbuto y'ijambo ry'Imana uyitera muri Amerika yomera. Bwana asifiwe sana. Aho uyitera hose izomera. Yesu ashimwe cyane. Nabumviriza iri jambo baba mu bihugu byo hanze, iri jambo rirashobora kuba ijyanyo. Yesu ashimwe cyane. Sijyo muri Life Center, sijyo mu Nyakabiga, ariko ijambo ry'Imana nta mbibe rigira, rirashika mu mahanga yose, rirashika aho uri muri salon yawe, rirashika aho uri muri televiziyo yawe, aho uri hose ijambo ry'Imana rirashobora kukugwirira. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Reka nababwire, mu bwami bw'Imana nta mbuto mbi ibaho, habivura ibi. Bwira mu icano nta mbuto mbi ibaho mu bwami bw'Imana, ariko haba ivura ibi. Aha. Mubwira uti ndakwifurije gucika ivu ryiza. Haleluya, mwifurize gucika ivu ryiza. Haleluya. Amen. Amina. Yesu uravyumva atanze akarorero gakomeye cyane. Uyu mugore igituma yankozeko uravyumva nuko uyu mugore Bibiliya ivuga ngo aragenda arabikora, arateka, aragabura. Nukuvuga ngo ijambo umukozi w'Imana yamubariye igihe Eliya yaza mu buzima bwe akavuga ngo ntibizohera, uyu mugore iri jambo yararyakiriye. Haleluya. Kuko ijambo ryatubwiye gute ngo bamwe imbuto zabo zimeze nk'izaguye hehe? Ku rutare, zaguye kwibarabara. Imbuto zaguye kwibarabara ngo inyoni zaraje zisanga urubuto hakwinjira ngo rugishinga imizi, ariko urubuto rwagumye hejuru. Hari imbuto zimwe zimwe wozizana ngaha kuri isima zitoshobora kugira gute bozikura canke inyoni zikazinoba. Haleluya. Ariko kandi Yesu agerageza kwerekana yuko hari abantu ubuzima bwabo bumeze nk'iyi sima. Ijambo ry'Imana ryaratewe ku buzima bwabo. Haleluya. Rimaze gutegwa, Bibiliya yatubwiye ngo bagira gute, baryakiriye gute? Nimumfashe. Abo ku rutare, abo ryaguye hejuru, ngo baryakiriye gute? Abo ryashizwe ku nzira, nibagize gute? Nibabitahuye. Bwana asifiwe sana. Vuga uti gutahura. Iyo ijambo ry'Imana rije mu buzima bwawe, nturitahure, nturisobanukirwe, kuko hagumye uruhuni, kuko utashoboye kubyumva. Ijambo udatahuye, ijambo ridacitse iri revele, ijambo ridahishuwe. Reka nababwire abantu b'Imana, aya n'amajambo. Haleluya. Amina. Aya n'amajambo. Ariko aya majambo muhemu yarategezwa kuyabeshaho mu buzima bwawe. Aho rivugwa ukumva rirasobanutse. Haleluya. Yarabwiye abigisha ngo bwe mwahawe gutahura vyose, ariko ngo abatatahuye bimeze nk'ijambo ryashizwe kwibarabara, hama inyoni riraza kuritwara. Igihe rya jambo ryari destine kugushikamwo, rikakuzanira ivyamwa, rikagwiza vyinshi mu buzima bwawe, akaryo kajya ko kugwira nikashobotse, ahubwo ryaribwe n'inyoni riragenda. Abo nabatatahuye bakagira gute? Nabatatahuye gusa. Okay. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Kategori ya kabiri, nabijambo ryaraje rigwa hehe? Rigwa mu ivu, siko? Rigwa mu mabuye. Kategori ya kabiri, ijambo ryaraje rigira gute? Rigwa mu mabuye. Hakuronka aho riseganyiriza. Ico ni kirundi ciza. Hakuronka aho rihemera. Hakuronka aho rishinga imizi. Ariko kuko ryatewe ku rutare, ahantu hakomantaye, ahantu hagize gute? Iryo jambo rigira gute? Rigira gute iryo jambo?
riranyohwa. Ntiryanyohejwe iryo mama ikirundi. Ryarakuze, rirabura aho rija gukreza, gupwiza amazi ndani mu mizi. Rica rigira gute? Izuba, haleluya, izuba, proportion, uburemere bw'izuba n'uburemere bw'imizi. Reka ndababwirega abantu b'Imana. Principe y'igiti yo kiko kirakura, ni murabe kijya giti mwese, cyaco cyose mubona ngaha. Principe y'igiti yo kiko kirakura, kuko gishizwa ahantu huguruye, kiri confronte ku mihuhusi, kiri confronte ku miyaga n'izuba. Ingufu z'igiti nukwinjiza imizi kigakomerera munsi kugira ngo gishobore kuresista ama épreuve yo hejuru. Rero igiti kibuze iyo kirunga ikimizi ngo gikure y'ingufu cigaburire kiharonkere inkomezi. Izuba ryatsa ari ryinshi, izuba riza rirusha inkomezi capacité cashoboye kubaka. Rero iyo gitewe mu ivu riri hoshe canke ririmo amabuye menshi, kiragerageza gusunika imizi aho kikaba confronté ku rutare ruri munsi, kikabura ubuzima. Camara kubura ubuzima, iyo situation y'ibwina itumenyesha naho tutabibona, murabona ko kiri munsi. Situation y'ibwina izodetermina ivyo tuzobona hanze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ngo abona abantu bumvise ijambo rigategwa muri bo, bagaca bamera gute? Bakabura, abo mu buzima babakompara n'abantu bagize gute? N'abantu iyo bahuye n'ibigeragezo bikaba vyinshi mu buzima bwabo, bakirukanwa ku kazi, bakabarihisha n'abilwaye, bakabaremantaniriza, bakabatwara mu butungane bidakwiriye, bagatakazwa hora support minervale, bakirukanwa, bakagira gute? Bagahomba muri entreprise zabo. Ivyo bigeragezo bije ku buzima bwabo, naho bakiriye ijambo ryo kugwira umwaka utanguye. Ico kibazo kiza gifise imbaraga nyinshi gose, ku buryo gose batashobora guhagarara bakavuga ngo ibi ni bikirero. Agaca atangura kuryama cane dimanche mu gatondo, ibikorane byose agahagarika, bakamubwira ngo bana ngo ndavize ingorane nyene. Reka ndakubwira ikintu kimwe muntu w'Imana, reka ndakwibutsa yuko naho bizoshuha, ndakwifurije ngo uzugira imiziri assez profonde kugira ngo ushobore guhangana n'izuba iryo ryo ryose uzohura naryo mu mwaka. Imana yaduhaye ijambo, hari ibibazo bimwe bimwe tutarahura navyo. Rero ijambo riraruta ibibazo nzohura navyo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ninahura n'ingorane zo mu buzima, nzosubira mfatira ijambo ndarihagarareko. Haleluya. Nibuke ko Imana yavuze ngo uzogwira. Nuri determine na situation n'uruzuba rwinshi na épreuve na circonstance. Sivyo bidetermina ejo hawe. Ariko ejo hawe hasa nkuko jewe nsa. Haleluya. Ukurushiriza kuraba mu nyonga hanje nkuko yabwiye Abrahamu, ngo uzugendere mu nyonga hanje, uzugende utunganye. Nande nzogera gute? Nzokugwiza cyane. Haleluya. Ni bande bazi ko Abrahamu yahuye n'ibibazo? Ni bande bazi ko yagwiriye cyane? None munsi mwitwa buzukuru biyo, vuga uti sogokuru yahuye n'izuba ryinshi, yahuye n'ibigeragezo byinshi, ako ntivyamubujije kugwira, kuko ico Imana yavuze nta kintu gishobora kukivuguruza. Co hanze nta na kimwe. Mwiko muranyumva? Umeze nk'umupfakazi, ufise utwawe twanyuma, ariko kandi muhemu yerakabwira ngo dutange, muhemu yerakabwira ngo bandanya kugira neza. Hari n'abantu mwatakaje akazi mwahora mutunze imfuvyi, canke muri amashuri abantu bafise ibibazo. Ntuhagarike, ntubahamagare ngo utangaze ngo murabona ngo banyirukanye nimuje kwa muyomba wundi. Vuga uti no, igihe Imana ngiye gufasha aba bantu ntiyigeze ibihagarika ku kazi keza mfise, ahubwo niki gihe akazi keza ndakabuze, nikimenyamenya ko ngiye kubona faveur y'Imana na grâce y'Imana, kugira ngo Imana igutahuze yuko ivyiza wakoze itubakiye ku kazi kawe nkuko wokubakiyeko, ariko nigihe katobaka kihari yo izobandanye gukoresha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibigeragezo by'ubuzima ntibihagarike kugira neza, ibigeragezo by'ubuzima ntibihagarike gukorera Imana, ibigeragezo by'ubuzima ntibihagarike kwitanga. Kora ico wahora ukora kandi ukigwiza. Wahora uja mu bitaro, jayo cane, gwiza igikorwa cose ciza. Haleluya. Abagira gatatu nabahe muri izi mbuto munyibutse. Iryo jambo ryaraguye rigwa ahantu hagize gute? Hari amahwa. Nabwone bwari ubutaka, ariko kandi hari ahantu hakuze amahwa. Amahwa agira gute? Amahwa carakura ararirengera, ayiya gute? Arigira gute? Arazinyoha.
aha aho rero niho bazinyoha uravyumva mbega mu gifaransa kunyoha ni gute no kwetufa uravyumva no kubuza ikintu aho gihemera hama Imana yakwihereye ijambo gishushe ukazonya amadosiye ariko aravyuka cha ukiri kuri ari meditako ibintu byose ukumva urabuza aho uhemera tellement ikibazo cawe kiragomba kukwereka kariho kiri Yesu ashimwe cha haleluya ngo abone abantu bameze gute ngo nabantu umwitwarariko yo abo rero nabandi rero bona sifesa nambwira umuntu muri turi muri iyo kategori les soucis kunguka cyane ni bande bashaka kunguka cyane gutera imbere cyane haleluya ndashaka gutera imbere cyane ndashaka kunguka cyane ndashaka gutunga igiceri cyinshi cyane ariko kandi ntibigomba kwetufa imbuto y'Imana mu buzima bwanje ikintu cyose wibaza ko ari ciza ariko kandi inguvu giha n'ingene ugihereza kwivyimviro n'impwemu zawe nivyo biza konona ic'Imana kuko ic'Imana yavuze nico kizotuma nabijya bishoboka Yesu ashimwe cyane haleluya hari abantu les soucis de la vie urabona ukwitwararika cyane ibintu by'ubuzima umuyondi ambiance na ambiance ari indirimbo twarimba kera ambiance na ambiance uko mbinguni ambiance na ambiance uko mbinguni wa malaika wa muchezea Yesu haleluya sifa na shangwe haleluya oh sifa aha come on duhereye ngaha kwanza wa malaika wanamwimbia Bwana sifa na shangwe haleluya nataka nisikie shangwe leno hapa haleluya haleluya munzu y'Imana ari umunezero haleluya ushaka ko bazibonye kuri bona n'abantu ngaha buze bakora himbaza Imana n'ukuri mugende umuntu aganiriza cyane satani ngambwa ni wabibonye vyirabire biba mu kuri biba mu bujyaje izina ry'Imana yanje rishizwe hejuru haleluya 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 Bwana sifiwe sana ubutumwa bwiza bwavuzwe n'abantu 12 abantu bake cyane ariko kandi baragwira ubutumwa bwiza burashika mu Burundi uno munsi turi uruvyaro rw'abantu 12 batanguye ego barabishe baragize gute ariko Imana ibahezage kuko baragwiriye Yesu ashimwe cyane haleluya ubutumwa bwarashitse mu Burundi agakiza karashitse mu Burundi agakiza kabashwaye mu izina rya Yesu Kristo haleluya Bwana sifiwe sana amina reka ndangize mvuga uyu murongo wa nyuma ariko kandi warahandi iri jambo ryaguye aho hantu hari mwivu rigize gute giza rya jambo rimaze kugwamo ni wa mugore aragenda arateka kuko yakiriye ijambo nta kindi yarahagaze Niyarahagaze muri analyse financière niyarahagaze muri étude n'amastratégie n'inkuru ziza bavuze yuko Banque Mondiale igiye kudufasha urabizi ndakunda inkuru nziza ndakunda kumva amakuru meza uravyumva no muri kino gihugu twumva amakuru menshi mabi ariko ndaja mu binyamakuru ndashaka no kumva amakuru meza n'umuntu aduhaye amafaranga ya barrage birangyohera ndavyakira kuko je Imana arambwiye ko iki gihugu Imana izogiteza imbere kikaci igihugu gitangaje cyane tugikizwa Pastor wacu David yaravugishijwe ko ikanguro rizova mu Burundi rikagenda mu mahanga abantu bazovuga ubutumwa abarundi bazokizwa Imana izoduha amahoro abantu baza kwigira ko haleluya sinshobora kunegrija nawe wambwira gute kumva ko abasoda b'abarundi bari muri Mali sava kumva ko abarundi bari muri Centrafrique sava kumva ko bari muri Somalia sava ivyo byose je ndabifatana n'ubuvugishwa bwavuzwe tuzocika aba promoteur b'amahoro sinzi wowe ingene uvyitwa haleluya sinzi wowe ingene uvyita ariko peu importe uko uvyita nahagaze kuca Imana yavuze nico gituma n'umuntu atuzaniye amatara n'umuntu atuzaniye bahaje n'umuntu atuzaniye n'ubufaranga buke Banque Mondiale duhaye ndavuga ni Imana ndagushimiye ko ubufaranga bwinjiye mu Burundi Yesu ashimwe cyane kubera iki ndarindire kandi nditeze kubona iki gihugu gihagaze haleluya kuko Imana yaravuze ko izogihezagira kikagira ekonomi ubutunzi petroli y'Uburundi nayumvise muri 90 tugikizwa haleluya hari ibintu vyinshi ariko abantu b'Imana turatunze nico gituma ndashaka kumenya ic'Imana ivuga ku gihugu canje kurushisha amaradi yavuga ku gihugu canje kurushisha abanyapolitike bavuga ku gihugu canje kuko abo bose ntibakiremye ariko yarakiremye agiha kazoza haleluya
Imana yahezagiye Singapore itakigira imibu, ikayihezagira ikaba igihugu kiri prospere, abantu bakakiraba cari gikenye, iragahezagirwa. Imana ifise projet, Imana ifise prophecy ku mahanga, Imana ifise amahanga mu gahunda. Imana yashizeho igihe ca Egiputa, ishiraho igihe ca Babiloni, ishiraho igihe c'Ubugiriki, ishiraho igihe c'Abaroma, ishiraho igihe c'Abanyamerika. Imana yacu c'est un Dieu des nations, ni Imana y'amahanga. Igihugu cyose irazi icyo kivuga ko, umuryango wose irazi icyo uvuga ko. Muteramire icyo Imana yavuze, mwugare amatwi yanyu ku bindi bintu byose, kuko icyo wumva uzokibona. Niba washishikara kumviriza ibyago uzobona ibyago, niba washishikara kumviriza byiza amaso yawe azobibona. Haleluya, haleluya. Oh Burundi cika ivugiza, oh Barundi cika ivugiza, oh bantu bo muri Life Center cika ivugiza. Icyo Imana yashize muri mwebwe kigwire mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ntuzopfa, uzobaho wamamaza ubwiza bw'Imana, uzoririmba fidelite y'Imana hagati mu ikoraniro, uzohagarara mu ikoraniro ry'abera, uzodondangura ku ntoki zanje ibikorwa vy'Imana, uzovuga ubukuru bwiwe hagati mu ishimwe ry'abera, uzovuga ingene ari mwizigirwa, uzovuga ingene ari mwiza, uzovuga ingene atangaje, uzovuga ingene mu busa no mu rupfu yavanye mu ivy'ubuzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ivugiza, haleluya. Kigihugu nikizopfa, kigihugu nta muntu umwe afise aho ashobora kugitwara, ariko Imana izogitwara. Abantu bashobora kuba ba acteur b'ivyiza Imana igomba kuzana, nkuko ushobora kutaba umu acteur b'ivyiza Imana ishaka kuzana, ariko ico yavuze cose kizobaho. Nivyasaba nuko inakuvanaho, shaka kuvana mu nzira udashatse ko ivyo ishaka bizovaho, ariko ico yavuze kizokoreka, ico yakuvuzeho kizokoreka. Bantu b'Imana mwibuke ko dufise Imana y'amahanga. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinicuza kuba ndi Umurundi, sifise honte ya nationalite yanje, no. Imana mu mugambi wayo yashimye ko mvuka ndakarundi, kandi Imana yashimye ko nkorera muri kino gihugu kimeze gutya nyene, ikimpagurukirizamo. Imana y'ubuzima, Imana izura ivyapfuye, izura iki gihugu mu kintu cose kibi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, amen. Ivu ryiza n'iryavu riri receptive ku mbuto y'Imana. Haleluya. Uyu mugore yabaye nk'ivu ryiza, ivyo yabwiwe byari bigoye. Bantu b'Imana ndababwiye ngo uyu mwaka turawutanguye, ariko ni umwaka wo mugiye gutanga ikiguzi gikomeye ku buzima bwawe. Ni umwaka ho uku kugwira kutazoshoboka mudahagararanye n'Imana. Ni umwaka hiri jambo uzogyumva nk'umugani, uzomera nk'abajya abantu Yesu yavuze ngo bazovyumva, bazobiraba nibabitahure, bazobiraba nibabibone. Hariho abazoba muri iyo kategori kuko ivu ryabo ritabaye ryiza, ariko nibanyemerera muri kino gitondo ubuzima bwawe bugacika ivu ryiza. Ico Imana yavuze mu buzima bwawe, nka wa mugore ukaryakira. Ujye mugore yaje kugaburira Eliya, azabonye agafuka aruzuye, azabonye amavuta aruzuye, arongera arateka ivyo mwijoro, barafungura, araza ararunguruka aho yabitse, asanga amavuta yagwiriye, asanga agafuka yagwiriye. Ejo mu gitondo asanga bihari, atangura kugaburira ababanye, atangura kugaburira abo mu nzu. Bibiri bivuga ngo imyaka yose kiza camaze, abari kumwe nawe ntaco bigeze babura na kimwe. Oh mbega abantu b'Imana, ibyo bintu murabyumva, ntaco bigeze babura na kimwe. Igihe umwami yari kararungika abantu ngo baje kurondera, n'umwami akibera umukozi wiwe, akibera umuplanto wiwe, akagenda kwisumira akaja kurondera. Igihe umwami yari karayerera akoresha itegeko ryiwe, aja no gusahura abagifise amastock. Ndabona hari umupfakazi, ndabona hariyo une femme vulnérable, ndabona hari umugore adashoboye, ndabona hari umugore atagira umugabo wo kumukorera, ndabona hari umugore akenyere kumwe n'umwana wiwe, ariko iwiwe biragwiriye, iwiwe biragwira, iwiwe nta nzara. Ico mu mwami akamenya aho biriko biragwira, ico mu mwami akaba yaramenye yuko muzuje mupfakaza umutsima wari uhari n'amavuta yari akihari, atari kubera hambaye, ariko Imana yafase ibisuzuguritse kugira ngo isuzuguze ibinyabwenge n'ibihambaye. Haleluya, haleluya.
mu mutima wawe niwagwiza kumvira Imana nayo izogwiza agafukaho, izogwiza n'amavuta yawe, ibyawe bizogwira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndarangije mvuga ikintu Imana yambwiye muri uno mwaka kandi nshaka kuguhanura no kuguhimiriza ko. Reka ndababwire abantu b'Imana, uyu mwaka agakiza mwahawe kagwira. Yesu ashimwe cyane. Ndakuyeho uburagi bwose ku munwa wawe mu izina rya Yesu Kristo. Muvuge Yesu, haleluya. Muzana abantu mugakiza, haleluya. Ntimusuye kwizanana mu rushengero, haleluya. Mukore ibishoboka byose kugira ngo agakiza mwahawe mukabwire benshi bashoboka. Mubwire abantu, ntimugire isoni zo gushinga intahe Imana yanyu. Hari igihe ugira isoni zo gushinga intahe kudafite intahe nziza. Aho kandi hagarara neza utangure gushinga intahe. Imana yambwiye muri uno mwaka muzovuga ubutumwa. De papa ntavyo twavugaye, nta nivyo namubariye. Ariko yavuze ngo intama n'ivyari yindi. Ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo ntihagire dimanche ndimwe muzosubira kugaruka mwizananye. Haleluya. Mugwire mugakiza kanyu, haleluya. Agakiza Imana yabahaye mukagwize mu buzima bw'abandi. Yesu ashimwe cyane. Ngo aho byaguye mu ivu ryiza zavuyemo 30 zivamo 60 zivamo 100. Ndarangije mvuga ngo mugende mumere nka Eliya, haleluya. Imana ibagize nka Eliya, mugende mubwira abantu, mugende mubwira abantu ico Imana ivuze. Yesu ashimwe cyane. Mugende mubwira mu miryango yanyu ico Imana ivuze. Yesu ashimwe cyane. Ako nimuzokivuga mutumvise kivuga ko mugende mubabwira ico Imana ivuze. Yesu ashimwe cyane. Imana yacashaka gutanga imbabazi, Imana yacashaka guharira, Imana yacashaka gukiza, Imana yacashaka kubohora. Nimucereze, nimubwire abantu ivy'agakiza. Haleluya, haleluya. Nimukaba bakizwa genre moderne banyegeza agakiza kaba, vuga ko bwira abantu agakiza. Haleluya. Tumira umuntu kumviriza ubutumwa bwiza. Haleluya. Tumira umuntu kuza mu nzu y'Imana. Amen. Tumira umuntu kugira ngo aze nawe nagwire. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ngo kiretse abahariwe. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu mu miryango yacu bakeneye kubabarirwa ibyaha byabo. Haleluya. Hari abantu mu bagenzi bacu bakeneye kubabarirwa ibyaha byacu. Hari abantu mu bakorege bo kukazi bakeneye kubabarirwa ibyaha byabo. Hari abantu mu kibano bakeneye kubabarirwa ibyaha byabo. Ndakwinginze ngo uyu mwaka muri iryo shaka ry'Imana, muri iryo shaka nka wa mugore yagirisha ijambo ry'Imana agashira hasi emotion n'inyungu ziwe areka akabona ivy'Imana bimugwiriye. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana ikumpera ishaka ryo kudacereza gushika ubonye benshi bakijwe ku bwawe. Haleluya, haleluya. Uvyizere uvuge ngo amen, 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 amina. Ndabifurije umwaka mwiza wa 2014 kugira ngo mucike ivu ryiza. Ico bisabwa byose kugira ngo ubuzima bwawe bucike ivu ryiza witegure kugikora. Nimba mu murima wawe umurima barawukorera imbere yo guteragira bagakuramo amahwa bagakuramo ibintu bimwe bimwe bagashiramo na fumier. Uravyumva kugira ngo ico bagiye gutera kigire ivyo uzosabwa byose gushira mu buzima bwawe kugira ngo ico Imana iguhaye kigwire. Ndakwifurije ngo muri uno mwaka kigwire mu izina rya Yesu Kristo, ugikore mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo rizodusaba ikiguzi cyane kurusha uko tizoduha gusa kwakira, ariko kizogusaba ikiguzi. Mbwire umuntu micane ati witegure gutanga ikiguzi cyose ugiye gusaba. Haleluya, haleluya. Reka twese tuvyaguruke mu ntebe zacu. Haleluya. Tugiye gufata iminota mikeya nk'iminota 10 ntiwihute gutaha, ariko kandi tugiye guhezagira. Haleluya. Bibiri ivuga ngo umugisha w'Imana ugira gute? Nimusube mu ijambo, umugisha w'Imana ugira gute? Kandi ntaki nta kuvanga, nta mubabara bivangamo. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndarangije mvuga ngo Imana ihezagira Adamu na Eva yagati nimurondoke nimugwire. Ni bande bazi yuko umugisha w'Imana utuma ibintu bikoreka? Haleluya, amen, amina. Muri intango y'umwaka, dimanche ya mbere y'umwaka, tugomba guhezagira abantu b'Imana. Sinzi ivyo ukora, sinzi amaproje ufise, sinzi uko amagara yawe ari, sinzi imigambi yawe ufise, sinzi projection zawe za 2014, ariko kandi washobora kugira ivyimviro, ariko kandi umugisha w'Imana ni utuma byose bishoboka. Eliya yazanye ijambo rizana umugisha mu nzu y'ujya mugore. Natwe uyu mwaka turiteguriye kukuzanira ijambo, turiteguriye kwakira amavuta y'Imana mu rundi rugezo,
kugira ngo tuzane ijambo rihindura ubuzima bwanyu. Ariko kandi nawe we urasabwa ku ruhande rwawe kumva icyo Imana igiye kuvuga cyose mu buzima bwawe, ukacakirana ubugwaneza. Impwemu yo gupinga ikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Esprit ya rebellion ikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Impwemu yo kunyinyurana ikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ariko ucika umuntu ari receptif. Amen. Ndashaka kubasaba tuze ngaha twese, tuze ngaha imbere, ukaba wumva ari igihe cawe kadarama kawe. Duhagarara ahantu twese, nimba duhagarara no muri range, ariko tugiye kubahezagira mwese muvuye mu ntebe zanyu muje ngaha imbere, tugiye gusenga. Haleluya. Tugiye gusenga. Haleluya. Kugira ngo ivu ryanyu rigwire, ivu ryanyu rigwire. Kini gitondo ciza, kini gitondo kiri prophetique. Iri jambo ryose ge muzodyumva muri uno mwaka ni jambo riri prophetique, ni jambo ry'ubuvugishwa. Haleluya. Ndaza gusaba arabadiakre n'abavuga butumwa bacu kuza kwinjira mu bantu. Haleluya. Ndaza gusaba ni mushikore ku muntu abo mushobora gukora ko bose, ndaza kubasaba n'abana mubashireko ibiganza, n'abigisha b'abana mubashikeko. Ndagomba ko ishengero ryose uno munsi muri kino gitondo uyu iri jambo Imana yabwiye Adamu imaze kumuhezagira, natwe tugiye kubahezagira. Imana igwize. Haleluya. Imana igwize. Iri jambo rizoduherekeza uyu mwaka. Iri jambo numva ko mutima wanje ndaryubakiyeko. Uyu mwaka na urangije mfise ibintu byinshi bitameze neza, mfise amangajuma menshi atameze neza, mfise ibintu byinshi bitameze nkuko nashaka ko birangira biheze. Ariko mu mezi yose ya nyuma iri jambo ryarashigikiye umutima wanje. Nigihe nashaka kumva umenga ndashatse kuba stress cyangwa ndashatse kwihebura, nigihe nashaka kumva umenga ibibazo bigiye kunyefondra cyangwa ibishaka kuntwara umunezero, Imana yaranyibukishije ijambo. Ndavuga ni nzogwira, 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 nzogwira. Ndi mu kibanza cyo kwihweza kugira neza kw'Imana. Ni mwisigireho. Uravyumva? Mwisigireho, ni muhagarare mwirabire ingene Imana ari nziza. Ingene Imana ari nziza. Haleluya. Ingwara yose ukunda kugwaragurika, no munsi tuza kuba twese dufatanya amaboko ndangiza dusenga. Ndashaka ngo Imana ikure mu buzima bwawe. Iki nico kintu n'iryo jambo nizeye kandi n'iryo jambo numvise. Hariho utugwara tumwe tubacereza kandi tuguma tugaruka. Imana iduhagarike mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tudugije ibiganza byacu. Haleluya. Haleluya. Kandi sezeranye nawe ntuzugibagire, kandi ntuze wubahe izindi mana, ariko jewe uhoraho Imana yawe abe ari jewe wubaha. Nanje nzokurokora ngukure mu kuboko kw'abansi bawe. Ijambo ry'Imana riravuga mu guharura 6 kuva ku murongo wa 24 haravuga ngo umuhezagiro abaherezi bahezagira Abisirayeli, muze kuvuga ngo amen. Bibiliya iravuga ku murongo wa 24 haravuga ngo muti uhoraho aguhe umugisha. Amen. Uhoraho akuzigame. Amen. Uhoraho akumurikishirize mu nyonga hiwe. Amen. Uhoraho akugirire neza. Amen. Uhoraho akurabe neza. Amen. Uhoraho aguhe amahoro. Amen. Uhoraho aguhe kugira ikiganza cyiza. Amen. Uhoraho akugira imfura muri bene so nka Yozefu. Amen. Uhoraho agushire hejuru. Amen. Uhoraho akugire neza ibihe byose. Amen. Haleluya. Itanguriro 28 umurongo wa 3. Kandi Imana ishobora byose iguhezagire. Amen. Iguhe umugisha udasanzwe. Amen. Iguhe ukurondoka. Amen. Ikugwize. Amen. Kugira ngo uhindurwe kugira ngo uhindurwe mumfashe gusoma Kirundi biranani. Murongo wa 3.
gusa wonyine. Itanguriro ibice 28 n'umurongo wa 3 haravuga ngo kandi Imana ishobora byose iguha umugisha. Amen. Iguhe kurondoka. Amen. Ikugwize. Amen. Kugira ngo uhinduke mu isinzi ry'amahanga. Amen. 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 Yeremiya 33 umurongo wa 2 riti uwuhoraho abikora, uwuhoraho abirema akabikomeza, uwuhoraho n'iryo zina ryiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turashobora kuduza ibiganza twese. Hallelujah. Amen. Ndashaka tudugije ibiganza aya majambo yose yavuzwe hano yo guhezagira. Mutahure umuhezagiro ni icifuzo umuntu akugira ko amakikaza gifise inkomezi ivyumvikana byose. Ndavuze ngo umuhezagiro w'Imana ku buzima bwanyu usambure tous les lois naturelles, usambure inkurikizi zose ku buzima bwawe, kandi Imana itume muhaguruka mukagenda mukagaruka. Amen. Amina. Mugire ikiganza ciza, muroranirwe mu bikorwa vyayo. Uhoraho abahamagara uko imishishago yo yabakijije ingwara zose. Mutambukire mu kigo cyose c'Imana kirangiye, mutere imbere muruhutse kuko yarangije vyose ku buzima bwacu. Uhoraho akongera amavuta, uhoraho agwiza ingabire ziri mu buzima bwawe, uhoraho atuma abantu bakubona, abatahora bakubona bakubone, ibinyegejwe muri wewe uhoraho abigwize, intambamyi zo kuja imbere zose uhoraho azikureho mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho ashireho ubudasa ku buzima bwawe, uhoraho ashire ikimenyetso ku buzima bwawe nk'uko yashize ikimenyetso ku mazu y'Abisirayeli ikiza ntikibahitane. Uhoraho agushire kw'ikimenyetso, ikiza kikurengane, ivyaduka bikurengane, inzuzi ntizizogutware, izuba ntirizoguturire, imirima yawe izokwagukirwe, ivyimviro vyawe bije imbere. Iguha abagenzi, iguha inshuti, ikura intambara mu ihema ryawe, ikure ibice hagati yawe, ikure ubugunge bw'umwiza bwose. Wahaba ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Nta kibi na kimwe ca wa mugunge kizogira ico kizokugira muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha uruvyaro, nimba ushaka kuvyara, nimba ushaka abana, Imana yanje iguha uruvyaro mu izina rya Yesu Kristo. Abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana yuzuza ibigega vyawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikuye ikigoyi hagati yawe mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Nimbura umugabo, ubugabo bwawe bukaba bumaze igihe umenga burugaye, ukaba waratakaje ubugabo, ukaba waratakaje vigueur, niko navuga ibijanye no kurangura amabanga yabubatse, Imana iragukijije mu izina rya Yesu Kristo. Imana iragusubije inkomezi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Nimusemere uti Mwami Yesu, muri iki gitondo ciza, umunsi wa Mungu wa mbere, turakwishikaniye, turakwihaye. Ndaguhaye ivyanje vyose, ndaguhaye ivyimviro vyanje, ndaguhaye umutima wanje, ndaguhaye amagara yanje, ndaguhaye umuryango wanje, ndaguhaye ibikorwa vyanje, ndaguhaye imigambi yanje, ndaguhaye amaproje yanje, ndaguhaye inzira zanje, ndaguhaye ingendo zanje, ndaguhaye ivyanje vyose. Ndishize mu maboko yawe, nta kizondemera, ariko ndaje kuri wowe. Ndaguhaye imitwaro yanje yose, nikoreye umutwaro wawe. Urahwahutse, uroroshe,
buremereye, uburemere bwose ndabwiyambuye mu izina rya Yesu. Ndambaye ukoroherwa kose mu izina rya Yesu Kristo. Imisozi yose iri imbere y'ubuzima bwanjye ndabataramuye mu izina rya Yesu. Ndabataramuye mu izina rya Yesu. Ndarengana, ndajabuka, nakiriye ijambo, numvise ijambo, kandi ko numvise ijambo rigiye guhindura ivyanje, rigiye kunjabutsa. Iri jambo nakiriye rizoma gutambukira ku mazi. Iri jambo numvise rizoma kudasubira kubona abansi banje ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakize, ndabohotse, ndakiriye amagara meza, ndakiriye ukunengesera kwawe. Ubutunzi bwanje buriyongera mu izina rya Yesu Kristo, buriyongera mu izina rya Yesu Kristo. Mana, waravuze ngo uzoduhezagira tugenda, uduhezagira tugaruka, uzoduhera umugisha mu misozi, wongera uduhere umugisha mu biyaya. Ubusho bwacu buzogwira. Ndavuze ngo ubusho bwanje bugwire. Waravuze Mana ngo no mu bigega vyacu ntihazobura imfungurwa. Ndavuze ngo agafu kanje kagwire mu izina rya Yesu. Mu bigega vyacu, mu bubiko bwacu niho hazobura imfungurwa mu izina rya Yesu Kristo. Turatangaje ijambo ryawe. Ewe 2014 turakwatuye ku buzima. Uri umwaka wanje w'ibitangaza no kubona Imana. Utwanje twose Imana izotugwiza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen.